Abwo nk'umuntu azo kwihenda kamvuga. Oya niya kuvuga azotanga ivyemetse. Akihenda kamvuga. Ni liste y'abantu indwi. Wa mbere abo bumva yuko bashaka kugira amahiti ari uko barinze gutanga imibiri yabo kwidandaza. Umukobwa amaze kukubona ubwambure bwawe abakuzi. Ego. Ejo canke ja ejo ntuzusubira kandi kumuha itegeko. Ego. Nivyo bintu cyusanga umukobwa yumvira ati njyamanye na Sami. Azocama amarore menshi. Ego. Cerere ngene nimereye. Camvuga ati reka ndabakorere Septandezere kandi rino zina riri ni zina riko rira. Hari ukuntu baca biplanta bakaba nka Vandame ya sinema ya Vandame na Alex muri no filme Karimo. Ico ni kintu cyambere abantu basaba benshi cyane. Ino filme Septandezere. Reka yitwe Septandezere nyene. Ayo masaha twarayakoreye vraiment. Ayo masaha. Agutumye ko muhira. Nta sinema muzokwandika muri babiri. Ni mujijuke mugira ubwenge mwabana b'inzoka mwe aheza kubajya akafata n'ama video akaca afata n'ama video akayabika muri Gmail no musineaste no musineaste none yo muntu ngabumva ariko agutwaraye kugufata ku nguvu. Ye wagwana ma people mwiriwe cingaramutse nizere neze ko mumeze neza iyo mumeze neza antumeze neza ishoba MC Gondo si alongside Bats Mix is wagwana brother umeze neza bro. I'm good man. Umeze neza cyane gose. Jemeze neza wewe? Ebana alhamdulillah ndashima Yesu Kristo ndashima Muhammad. Tugaruse kandi kundi munsi nindi energy. Big energy wagwana. Ariko tuba turi kumwe na DS Telecom. Yeah. Kuri Anashia DS57 yavuze ati reka dufate mu migongo bano basore baraza kubona ka video. Mwamwifuza impression nziza kandi zihuta. DS Telecom ni nyishu kuri bose. Byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi. Dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa, bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Kaba Karimo ariko tuba turi kumwe kibanza kimeze neza Bartender Bar neza na neza mu Kamenge ku winterekwa uboneze yuko ari hagize ikibazo kanaka mu Kabondo ariko Imana yarishuye haruguruka ikindi kibanza Bartender Bar. Ariko ndi kumwe n'abahitinzi bro. Isi ngene yuko banyakirira man. Ngene yuko banyakirira. Ndi kwirembo. Yani. Sasa reka duhere ku mupapa canke ku mumama. Ladies first. Umukobwa niwe yaba service. Melis karibu kuri Anashia. Murakoze cyane twakira turisanze nkuko nyene musanze mubizi amazina yacu ni yandi nyene. Yego. Twa Melis. Murakoze. Mr. Sami official. Wow. Yo mana. Mr. Sami official, Mr. Pompompo. Mr. Pompompo. Umwami wa Pomporai. Amakuru yi Miss bro. Ya meze neza cyane. Twari kumwe mu misi heze ngaha nyene. Uravyibuka? Mu misi heze? Mu misi heze. Oipo. Navyo wibuka dukorana ikiganiro hajya ngaha kuri Anashia. Hari kuri ni wave. Kuri hari mu bwami bwa Anashia. Hari mu bwami bwa Mr. Sami navyo yibuka. Kirundi ni hatari. Aravyibagiye. Ego. Ndakwakiriye Sami. Yeah, murakoze cyane. Ego. So naje ndabakiriye. Ego. Na Gondo ndamwakiriye. Ibana. Reka twakire n'abariko baradukurikirana. Sindigera ndamubona yambaye jingisi. Aya ifata nk'umupapa. Turi ku isoko. Asigaye yita. Turi ku isoko. Ayo kantu mwakumvise ngo ari ku isoko. Mwakumvise. Asigaye yita ngo numuvuga butumwa.
cyane ariko unamaze imisi adukorera ko je narumiwe bireko cyane je narumiwe ariko muri no misi aheruka kuduha cinema final ya Icyanzu hamwe na Irari siko Sami urumwe mu basinaste watanguriye benshi bagiye batandukanye imbere yuko tuza kuza ku cinema iriko iravugisha abantu bavuga ati mbega ino cinema nizohava icisha mu nzira bashiki bacu hariya ariko reka dutangure kuri waduhaye cinema uraheza ati final Icyanzu hamwe na Irari bimeze gutubu kubera iki wahejeje cinema hajya bro so no kuvuga ngo ikintu cya mbere kwanza nakurikije cy'abafana bansavye abafana barambwira ati ntidushaka ko uzurasora cinema zitanu ego duhereze imwe uyiheze amuyihejeje ucutora iyindi rero niyo mpamvu twaheze Icyanzu kandi Icyanzu ijya niyo story twari twakinye ego bijya nivyo twari twarakinye ego byaraheze tuca turakora rero yindi rero nshasha kandi ndashima Imana kuko Icyanzu hariho commentaire iza ikabiri urazi burya yuko hariho amakomantere romantique ego hari commentaire romantique nasomye ngo umuntu yanditse nimba ari umunyarwanda nimba ngo yo ngo ya cinema iraheze ngo cinema yari ryoshe nk'ubuki nzokura he kandi ndi cinema nzora mbona ngo murangiriye nabubuki bwanje buraheze navuga wow romantique kuno kumbe film yacu yari bwarubuki kandi ugerageje kuraba commentaire zirenga amajana 3 ziri mu Cyanzu muri finale zose ziravuga neza yuko zirashima ijya film ego twarabuze viewers nyinshi cyane mugabo abayikurikiranye yarabaryoheye abantu 15-20 bayikurikiranye 30 yarabaryoheye cyane urumwe mu basinaste waronka ama viewers menshi ariko mu nyuma tuza kubona Mr Sami aronka ama viewers makeya cyane kandi urabivuze ariko izo mbaraga zikura he bro zo kuguma upambana uvuga ati jewe reka mbandanye no murimo kuko ni umuhamagaranje wo gukina amasinema naho nyene ubona neza yuko ari benshi baronka ama views bamara kuronka make ariko bikaramuka bacitse intege okay uravuze neza cyane mbe mu Burundi ama views make nangahe kuri wewe ama views make yabiragoye gumenya no horo wavuze ngo uronka ama views make naje nakubajije ama views make muri wewe oye ndakubaje ati yagereranije nayo wahoruronka ayo naho randonka yaragabanutse nukuvuga ngo reka kino kintu ndagisigure urgerageze reka tuvuge filme bita Icyanzu ego Icyanzu episode ya mbere igombishikane 50 ya kabiri ifise 30 ya gatatu 20 iya nyuma nifise igombishikane 15 none gashaho mu Burundi umaze kuronka 15 canke 20 izo views sinkeya ego kurumva ndiko ndagisigura kino kintu ego kandi ngaho izi ndazironse 100% OG wangire wana boost urukurumva na teknolojia irimo urukurumva cha kabiri kandi sinarinze kugira nani featuring ego yabandi bakinyi bavuye ahandi hantu abo bose urukurambwira baronka ama views usanga na ma featuring baba bakoze ego mugabo je ni babandi bantu biwanje nitwe team Mr Sami 100% turonse 20k turaposinze kuri Facebook turaronse naho nyene 20k basi okay none gashahu izi viewers nizikeya tutarize kugira featuring twe kuri twebwe turashima Imana naziriya nimba kira twaronka 40-30 ego yes twarasubiye inyuma ego mugabo niyo mpamvu tuvuga ngo reka dukore kugira ngo dutere imbere cyane gusa kuko zitarimwo teknolojia turashima Imana pe umaze kuronka abantu 200 mutavukana mutavukana utabaguriye amamega ni wabahaye itegeko ngo mubirabe bakagukurikirana n'ubutunzi bukomeye cyane ego Melissa amaze igihe kinini cyane muri cinema n'ivyaho ibintu wungutse n'ivyo bintu wahomvye icambere narungutse kwanza abantu ego ko filime yarampuje n'abantu benshi abantu nabo urumva ko bacaguha ibintu ego nukuri ndabishimira Imana ibyo nivyo bintu bibiri nungutse cyane muri filime araza kuducorera ego ari kintu waruvuze Mr Sami akinisha cyane abasiniaste yaramuye bro yes yeah sample abasiniaste yakuye hasi arabazamura siko yego biva kuki kugira ntiwiyumvire ko abandi bantu mwasanzwe muri carrière imwe ho uramaze kubaronderaho bakakwangira kugira bakireshe kuri Mr Sami official narondeye umuntu umwe igena andika filme bitakanyana uyo muntu niwe twashatse akine kijya kibanza cy'akanyana ego aradusaba ibinaniza amaze kudusaba amananiza cyandavuga okay reka tumureke
candakinisha ujya Jacqueline ariwe yiswe Kanyana. Imana ntiyahezagiye. Kanyana ni filme yaririshije abantu. Kanyana ni filme yabaye nukuvuga ubu mu Burundi nibwo ugira inzigo ukavuga ngo amafilme yabaye meza mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu banyagihugu Kanyana ntiyoburamo pe. Yego. Ni challenge yavyaye icyamwa. Yes. Kandi gikomeye. Kandi kuva ico iyo gihe challenge yakwigishije iki? Yanyigishije ngo ikintu nimba kizoba hiti nivyo rinda ni worinda kurinda kuja kurondera abandi bantu. Ego. Kuko no kugira jewe Sami nitwe Sami canke nkine sinarize kurondera abandi bantu kuko ntibari banahari. N'abantu na cree baciza abadonata abandi ndabakrea ndabazana. Turagira hiti turakina amakomedi turashika ahantu turamenyekana n'abandi baraza baramenyekana kandi turashima Imana ahubwo bajya abantu baraza kutwamurako. Baraza bagatora abakinyi bacu bakagenda bagakina ahantu atandukanye kandi matunda yanakuwa. Rero niyo mpamvu je ntakunda gukinisha abantu ba pembeni kuko haro n'abantu baza kugukinira ukicuza n'icatumye ubakinisha n'abandi baza gukina unakutana bana isia bro numze murabona haro abakinyi tugeraho tugakina canke badutuma ko tugahura tukavuga kumbe uyu mukinyazi gukina ukunabi nkuko kumbe uyu mukinyi nazi gukina tugata twihorera. Rero niyo mpamvu mora nkunda gukinisha abantu biwanje kugira nejo ntazogende yirata ko ari we yadugije iyo filme yacu. Je mora nkunda filme je nandise abari yuduza umuntu apana umuntu abari waduza filme. Ego. Itandukaniro ryajewe nabo bobo iyo banditse filme baca barondera abantu bari hiti bakaza kugira ngo baduze ya filme yabo. Ego. Urumva ico kintu abantu bafite ubwenge ngo barashobora kucyumva barandika filme bahejeje bagaca barondera abantu bari hiti kugira ngo baze baduze ya filme yabo. Apana filme baduze ahubwo bo baduze filme. Ego. Itandukaniro mugabo je mona shaka ati nkore nimba ari icanzo ndayikore ime hiti iduza abantu bayikinyemwo bavuga ati wow hari abandi bajeme hari abandi bantu babiri twungutse muri filme icanzo. Ego. Urumva wewe ukora mu buryo butandukanye n'abandi mu gihe je ndashobora kwandika filme aca mvuga ati iyi role ndabona Samiyo yikinare kandi amurondere iyi ndabona Melise yo yikinare kandi amurondere. Yani wewe uko ndiko ndatahura wewe urabanza ukaraba Melise ukaraba Gundos ukaraba Sami ugaca uvuga ati reka nandike filme ihuye nabo. Yes voilà. Okay. Ego. Reka tugere ku cinema ubone neza yiko ni Septembre. Bisa n'ikiganiro ryari nakoze ndiko ndavuga. Melise yo kwinjira muri cinema ntibagusabye. Oya kweri mwegeza sa kuko deja naki Sami niwe yanyakiriye muri filme. Ego vraiment canke uko bivuga kubera Samarinda. Oya sindamutinye Sami turubahana tudutinyana turubahana mugabo nukuri. Kuva ninjira muri filme kuva nyakira nta n'umunsi n'umwe nta n'umunsi umva no kuvuga basi mu bishire muri blague nta n'umunsi n'umwe turablaga ngo dushike kwico kintu. Ego. Ariko bisanzwe biriho muri cinema canke no wanarihenze. Sha jewe ntabyo kubera atavyo nibonye ko bitambaye ntabyo no kwemera. Ntabaraza kukwitwara ko babana bavuga ati twe n'ukuri badusavye bimeze ukunuko. Oya vraiment umwe gusa niwe yigeze kunyubahuka mugana wanyene ari umukinyi yari umukinyi ndamati oya vraiment ntibyo kunda dejuru ngana n'umwana afise yarabore amafaranga yarabore amafaranga tenabona niteja ngana n'umwana afise gute wumva yuko je no kubahuka kwitwa ngo umuntu we wawe ivyo ntibikunda kigonga kukurandenge. Ego narinda kubajije abandi bakobwa batoyi bawe bakaza kukwitwara ko bakavuga ati nukuri twebwe nukuri Sami yadusavye kandi twamwimye nta ntibiragushikira. Oya vraiment ntabo ndigera mpura nabo baza kumbwira gutyo bari kurira. Sami yo nibaze gushika ko ngira gute canke nawe warakwisabira upige mzigo. Oya kwanza uretse ko mwe ino TV ndayikunda. Ego. Muri abantu banje mugabo mumazi imisi mukora ibiganiro muvuga ngo twebwe ni mwatuvuza izina mugabo yuvuze mu mugandimwo. Ego. Mba ndiyumvise ngo dusaba abakinyi kugira tubingize muri filime ngo tubasaba amahera nitwaheza kubajya amahera ngo tubasaba nivyo tubasaba. Ego. None muzi gute boko batabidusaba? None mwebwe rega bobo baritwaye baraje baratubwira baratwaye ni turitwaye umva kino kintu wewe kino kintu uzomubaza iyo mukinyi ni yakubwira ati sawa uzobabaza ati okay babatumye muri hotel reka nababwira ni 9
ubwa mbere habanje hagira batanu hama bane icyarimwe n'abakobwa 9 sawa reka tugende kandi nayo mazina ndayafite nk'ubusami bose n'ama message none twabasomeye ama message so reka ndakubwira kubera iki jewe ikintu cyose kibaho muri filme ndundi nico Sami niho buramo you know why uretse kubera ikintu ho buramo ndabakuriye ndi papa wabo ndi mu gakino kandi burya umuntu ari mu gakino aravugwa kurumva kandi mu gihe utavuzwe ntubure umusitare kurumva je ndakubaza ikibazo kimwe none baratwandikira ngo ni sawa murashobora kudushira muri filime twabwira ati egome bakatuba tukababwira ati rero hari ibintu bisabwa kugira winjire muri filime reka ndabisubiremo kandi jewe filime ndundi yarangoye sinavyuse mu gitondo nsanga mamu dogo ari muri filime cye ndamugira mamu dogo nyinjiza canke bam dogo nyinjiza narironderereye urukurumva rero kuba byarangoye simba nshaka wa muntu nawe bitogora akaza kuko hari abantu twakiriye bagakina umunsi umwe bakinya umunsi umwe umunsi wa kabiri agaca bivamwe abo bantu barahari rero tuca turafata ingingo atubure rero kugira ngo ibi niko ndavuga je kuri Mr Sami kuko kira umuntu wese kira timu irafise uko yubatswe kandi je sinshobora kugenda kuvuga ngo aha kwa kanaka mu bigere guci iwanje jewe canshira itegeko ingingo rivuga ngo kugira winjire muri timu nubwo uzobusa nk'ikimetemete nubwo uzosusa nabi icyambere uzobofise talent cya kabiri utanga amafaranga ugaca usanga umuntu uramwandikiye arakubagije yangaye uramubwira ati naya ngo yo ko ari menshi ukamubwira ati ye ni menshi ngo none ngo uzoronka umwanya ryari basi ndagusange muhira tubivugane namaze kukubwira igiciro uciye unsaba rendezvous yo kunsanga muhiri wanje wote gukora iki indwi ya mbere sindakwishuye indwi ya kabiri ngo kandi mwabastari mwama mufise inzigo mbi mufise umutima mubi muragara umuntu akubwiye ko agomba mubonane agusange kurumva ugatuvuga ati okay ukamuha adresse yiwawe agacaza yambaye mini akaza wenyene ikibazo gihari mu bagenzi bose ababuze n'umugenzi n'umwe muherekeza murumvise kintu mugishego ugiye kubonana n'umuhungu kube si sheri wawe kandi ni mugiye kubonana mu kabari mugiye kubona ni wiwe kubera iki utarondera n'umuntu umwe cyangwa babiri bagwerekeze ugiye kubonana na so wawe mugiye kubonana mu kabari mugiye wiwe kandi ni wowe wamusavye umubonano iwe urashitse uje wambaye mini ngo no yasami mfise desamiri sami basi ibindi basi abandi bahora baguwa ariko ntagenda bifise no biguwa ariko urumva bafise amakuru ariko aragutwara nivyo biyumvira ayo makuru n'abayafise ariko aragutwara none uyo muntu ngabumva ariko aragutwara kugufata ku nguvu nawe twama dufatwa ku nguvu ariko si mwese rega burya umuntu wese agira ibintu vyiwe gusa hari abandi nzi jewe nzi kweri bavyubaka bakabikora babahungu mugabo nabo sindi siri haro nundi nawe abashaka kuza gukina agaca ashaka kuba actrice nk'ubu role ya Merizi acashaka bari wayikina kandi ntavyazi umwimye plore yo kukina role ya Merizi agaca agenda avuga akabiheba akabivamo kugira ngo rero agutesha intumbero cyangwa agutukisha cavuga ko wamusavye mbe tuca tubaza muze muraraba kwanza no bantu babivuga nimba muri timu yiwacu tuba dufise abakobwa beza tukaba tutabasavye tutigeze tubasaba bobo twasavye bafise iki bafise ivyo aba bandi twakiriye tutasavye bareke kuza baradutukisha ahubwo nk'umuntu azokwihenda kamvuga oya niya kuvuga azotanga ivyemeza akihenda kamvuga azotanga ivyemeza erega waramusavye kavuga ati jewe ngiyi message ati ndamusaba imubare yatubemeye mukuri yego ijya aractisi yanje ngijya nga hajya aractisi abantu baraza agaciro ka aractisi mereka kugura imodoka nshasha aractisi ndemeye uyo muntu kuzomuhindisha akababare ya aractisi babaramanani ariko bashobora gutanga ivyemeza Sami ukavuga ati yaransavye vraiment rega nabo babivuga bafise ivyemeza bafise amafacts bakwereka ati raba uyu sinaka ariko aranyandikira jewe nubu ndabisubiyemo kandi umukobwa azoza avuga ati jewe Sami attention nimba twarakundanye nawe tukaja mu rukundo kuba ndanabimusavye ndarekuriwe
ego mukundana dukundana Ego. ndarekuriwe kuko urumva najyo yarandiye utwiwanje mugabo ku message zoza ngo kugira ndagushire muri filme cyangwa kugira ndagukinisha amaseni menshi ego ndeme gutanga artiste yanje hari umwe bavuze ngo arenze reka tuze kwa Melise none abo bakobwa basabwa bakiza baba bafise impano bashaka ebana babishuhiye bakavuga ati jewe shaka kuza gukina mugabo bansavye canke ntibansavye bahanure basi abo ugugwaruka rushasha gumva ko goza muri film rukakora amahiti nk'abandi hama rugaca ruhura n'ivyo vyago ico no banura afete impano iyo umuntu afise impano ego yonyene niyo sinzi ukuntu bisigura impano iyo iri muri wewe nyene irigaragaza ntubona iyo uteye igiti ntushobora kuvuga ngo ntikizokwama ego ntumenya forme kizofata kagukya tutwa kijaja gosha rero iyo impano iri muri wewe yonyene yiserura abo bumva yuko bashaka kugira amahiti ari uko barinze gutanga imibiri yabo kwidandaza hit nitangwa no gutanga umubiri no icara utekereze ubona ko woronka muwaye kuja kubisaba muri voie legale ukabironka sawa bidakunze rindira umunsi n'umunsi bizotinda bikunda ko je ndibuka yuko gukina filme byari bimwe mu ndoto ziwanje nakuze nkunda filme gose nkakurikirana filme cyane narara kuri televiziyo vraiment nkunda aba filme mbere wanashima ndavuga yuko jewe n'umwana wanje wa mbere nzomwita film izina ry'umu acteur cyangwa umu actrice bivanye na sex nzoba mani zo biragenda uko ncando nk'umuhungu ndamugabo ntivyakunze kubera nyene papa wiwe yakunda umupira aciye mu izina ry'umujoueur mu nyuma ndatinda ndabikura mu mutwe ndumva ko nta trumbona yuko bizotinda bikunde ndabikura mu mutwe kabisa ariko umunsi ntazi n'isaha ntazi ndavyisanzemo guhura na Sami tutazi naye aranyakira kandi atagisabwe atakintu na kimwe nta na panike nagize rero ni kumva yuko impano y'umuntu yonyene irigaragaza yego irivyayira yonyene muri we umunsi n'umunsi tegeza kuba ntibareke guta ubwoko yego Mr Sami nawe nagira icyo abwiye abo basineyaste basaba abana bato yego reka mvuge kino kintu icambere kwanza umukobwa umaze kumusaba kugira umushire muri film umukobwa amaze kukubona ubwambure bwawe abakuzi yego ejo canke ijya ejo ntuzusubira kandi kumuha itegeko ni bya bindi usanga asiba uko ashaka acega uko ashaka kubera iki azi yuko yamaze kugwa ikintu kuko abakobwa ari ukuntu bamaze kutwifatira tw'abahungu ati ndamuhaye pompompo mba ndamufashe 100% rero usanga kwanza wowe uri kuricira akazi yego rondera umuntu umwe cyane resha abantu batari muri industry resha abantu bataje kugusaba gukina okay ubareshe uko ushaka gusa je narumvise amakuru yuko hari n'ufata n'amavideo aheza kubajya akafata n'amavideo akaca afata n'amavideo akayabika muri Gmail n'umusineyaste agusubiye kandi kugusaba akayabika ego asubiye kandi kugusaba ucutinya kutamumima uriko timagine acha kubarira ati jewe utamaye ndazisohora ukuro ndabafise ndabazi ari abakobwa baje kumbwira haro nabandi bariko barabikura mu mashini barambwira ati twawe ndabwira yes kila mtu na kazi yake gusa ikimbabaza nuko abo bantu bose baraje kugira tubashire muri film bari easy ntibari kuronka n'ikintu baduha ntibari ku mugabo turabashira muri film uno munsi barageze muri film aho ko bofasha abandi bo kwibuka n'ingene twe twabafashije kugira bashike ahantu hatandukanye bikabananira kuko hari nabo jewe ntafashije mu kuzana
nakinya amafilme barabona kumbe filme zirabaho ego benshi nabo bagatangura ico cyo nyene kiramaze kuko je iyo ntakina ndavuga ati ihuriro TV natwebwe iyo tudakina bagasore bakine zijya comedy natwe dukine abantu ni bari kubona kuko je nakunda na fani wenyene ari yavyivugiye ati Saminera mubona kuko bajya bose n'abantu bahaje bari bafise indoto baravuga kumbe ari abantu bakina urumva ico kintu cyo birashoboka nuko natwebwe twabonye twarabaza aba Nigeria twabona bazaki cyane tumaze kubona kanumba kinyi n'aba Vincent turavuga kumbe birashoboka uriko urumva rero nimba twebwe twarabakiri inzira kubera ko batokwakira abandi mu bugwaneza bakarinda kubasaba bakatimagine bakabasaba sawa basi nimba vyashitse ukamusaba akwimye mureke nuco mwirukana muri team nako kantu karababaza basi we nimba basi wo wamwiyumvisemo musabe akwimye mureke muri team kuko n'uburenganzira bwiwe mukundana kungu acamukisha gaseneka akarara wa undi atubwiye ngo acamukinisha gasene kamwe bigaca bierera canke episode ya mbere igahera apfuye ntazogaruka ari zindi yarishe amahera 300 man rego uko niko batwandikiye ivyo bintu rero birababaje kandi cyane gose krum ivyo bintu biriko biratwikira industry ya kandi tutibagiye yuko hariho n'abakobwa biyumvira ngo kugira bavumye umukobwa yumvira ati njyamanye na Sami azocama amarore menshi cerere ngene nimereye cyewe turashobora no kuryamana sindagohe nayo maseni uje ufise iyo mbere ko turyamana jewe ndanakureheje umbwiye ko ugomba ndagushiye muri filme urukundo ruba ruheze kuko mbavuga ati wewe hakuna mapenzi unanipenda umekuja kwa sababu ya industry kandi rero nabakinye mukinana nk'ubu bamaze kumenya ko nkundanye na Merize nk'uyu Merize arafise akadefu ko gucegwa aracerewe abandi bakinyi bose baraziko je ngendana na Merize bacavuga kwera ari sheri wiwe ntacamuvuga yacerewe twebwe ejo tuzoshika saa 7 cyangwa saa 8 uyu Merize rero rimunaniye sindonke ngene ndamubwira vyakunaniye birangora Merize nimba dukundana agomba kinane nawe weseni nyimuja neza mu rukundo ko Merize arantinya nawe uziko dukundana nawe cuninya niyo mpamvu rero bica vyica kazi urumva aho hantu muriko muranyumva niyo mpamvu rero tudakundana n'abakobwa dukinisha ahubwo gusa hariho abakobwa bagomba kutwambika ibara kandi abakobwa vyananiye ko bagira hiti bareke kutubeshera none jewe natanze l'actrice carte roza nanditswe ko jewe hari Imana Samuel ni shasha screenshot jewe Sami gundo sura umugenzi ntuzombikira ibanga nce gituma kiganda navuze ati jano ano mazina sinoyavuga ariko na Sami ndazi ariko ndazi yuko uzi nk'amazina nk'atatu murajya bashinze imizi je gusa icyonzi nk'uwo babaza ati Mr Sami umva ngo Sami abakinyi biwe bose arabajya urukuru ibyo ni ibintu bavuga ngo abakinyi biwe bose arabajya none cyumvira je nkinisha abagore b'abantu bagize za etat civile b'abantu eske mbega no bajya hamashiki kuki hama tubandanye dukorana abakobwa murabazi eske no bajya bose hama bose bakaguma bubahana kuva dusohoye kijya kiganiro Gundosi warabonye amakomantere menshi avuga ngo nimubavuge hariyo n'abakunzi ba sinema babivugiye muri mu makomantere ngo babivugi bamwe narababonye Sami duhanure Sami twebwe tugomba kuzana abo bantu batwitwaye ko tubashira imbere ya kamera babavuge reka ndavuge kino kintu kugira ngo tureke ibintu mwebwe mubavuzi bajya abantu barashobora kubitwarira mwebwe harimo bamugize ikosa ahubwo bajya abantu bavuga ko babikore bahamagare baze ngakuritere abari bavuga ababajeje kuvuga muke murondera babandi bavuzwe mubasabe kiganiro ati nimuze mubeshu ego kandi nuyo muntu kugira umwe kiganiro ntazite kukubwira ngo Sami jewe yaransavye mubwira ati Sami yaragusavye ni fact cemeza ko Sami okay uvuze ngo yaragusavye yagusavye he iwiwe urahazi twereke message muhura twereke message muvanye kuko umuntu umaze kuryamana mutashe atashe nabura ka message ashiramo bya bintu wangore bijya bintu ko cyane kugaya ngo bijya bintu wankoreye sinabikuzi
kuvyigako Yeah. canke bijya bintu wankoreye mu byo kuri sini vyaneze niwobura ka message canke mubwira ati ndafise ubwoba ko nava ntwarinda ako ka message ni kaza basi uyo muntu yego mugabo apana gusa ngo urumva ngo Sami ngo twavuganye ngo kuri APR ngo Sami wamubaza Sama bahe ngo numva ngo baba mucyarama hehe muzi kwa Sami hasagute wagiye kukimuhera he Septandeze navuze igihugu tuvuye kuri Septandeze hariho umukobwa we yambariye ati jewe uyu musiniyaste naragombye ati kunamuhenda namubara ati bana je waranteye inda ati waranteye ni wa undi yavuga yaciye aja muri gospel yaciye aja kwiri ivya cinema carabi abacayigira kwiririmbira gospel abandi bana bararonga abantu bajya ubaririmba gospel mukeneye kumumenya mukeneye kumumenya oya nawe twomenya oya ni mu mutora rega nayitafise nayitafise rumva yaje muri film abikunze hama abo bakinyi baca baramusaba baca baramudeseva acarabihebye acavuga ati bana mugabo baramusa yarabahaye rimwe wanumva yuko yashatse no kukubesha umuntu yuko yamutwaye uranyereka agafoto yaramuhaye amaca aramubesha ngo warantwajinda kugira arabe yuko n'aya mahera basi yamuha yo yagarukana bibinduru hamu acayigira muri gospel yacarakizwa amaze kubona ko yaheba na cinema man yo maskini baramudesevye sana pole sana nukuri kimana abantu babikora barashiye kwihanura mugabo attention hari n'abakobwa badufata ku nguvu Sami bawo bamaze gufata ku nguvu wowe hari umukobwa gufata ku nguvu wese oya Sami nagomba kumva Sama gumahagaze ku gufatwa ku reka ndabisigure bino bintu reka cyo ndiko ndabisigura biratawurisi okay wo zinete ko wamaze gutanga amahera yawe umuntu aragusavye kubera kukimuha bon en fait oya urazi kenshi dore ngo umukobwa no muvugira bukebu kenshi oya kenshi reka ndabivuga uko kenshi bitwaza hit none voilà none wowe mukobwa reka tugende bukebuke wowe mukobwa uratanze amahera yiwawe uci ugenda ngaho uragitanze kubera ko ugitanga ugihaye umuntu mudakundanye urumva icyo kintu wewe fumuhagarara uvuga ati okay jewe naragwaye amahera yiwanje urankinisha cyangwa ntunkinisha kwanza uyo muntu kwanze cyambere kwanza umwimye ukamubwira ati okay cyanda nabivuga agutumye ko muhira nta sinema muzo kwandika muri babiri ni mujijuke mugira ubwenge mwabana b'inzokamwe araguhamagara mwabana b'inzokamwe naturaje mufisi wiwe none ugiye gukora iki baza abandi bakinyati mbega uno munsi ko Sami yantumye ko ngo tuze kubona mwe abatumye ko yamwe abatumye yego okay muhende mubwira Sami ati ndagwaye naturaje dufise hariho n'amagroupe turavuganira muri groupe ati none ndagutumye mu hotel ukaza mu hotel uzi ko atari umunsi wa tournage uraje uje gukora iki cyo ni cyambere ndagutumye muhiri wanje uje gukora iki uje wenyene kubera ko utorondera umuntu wo muri famille wanyu agwerekeze vuze n'abakobwa nibagira ubwenge bwo kwiyongera nibagira ubwenge bwiyongera biyumvire n'ugaragara ndagusavye umubonano rondera 10000 vuga ati urire mu kabare kanaka urire ifana ya 3000 nawe ifana ya 3000 hanyuma ivyo nagomba kukubwira tubiyagire mu kabare cyuvuga ati urakoze ndigiriye sinzogufata ku nguvu mu kabare oya byokunda gute ntuzobure yo 10000 ndagutumye ko nawe n'umunsi wa tournage n'abandi baba bahari akubwiye inbox curondera uwundi baza n'abandi batatu basi ubaze n'abandi bantu batatu hari urahavuga ati ngo uzoze ndaguhe inyigisho ngo muhira ngo zo gutera imbere cyane muri cinema voilà ikibazo kwanza yes ikibazo gihari mbega uyo muntu we yarateye imbere ibaze cyakabiri naco aragutumye ko muhira nakikubwiye ego me mama we mwemerere none genda n'undi muntu yashize ko ati uzoze wenyene ntihagira umuntu uzoza cyangwa basi uyo musi uzomubwira ati nta mwanya mfise uzoengere basi uri hahandi uri muri South Africa cyugenda uri muri South Africa amwe atobigusaba ego naba bantu ari rumvise akubwira ati ngoja muri dushe koga ngo
Ngoja muri dushe koga. Kavuge tubwire. agene muri dushe Ega karaza kwigisha abantu bariko baradukurikirana. Bisangizaho gaso tugahanura kubera cinema ya Septandezere girize bro. Yes. Nsigituma tuko turatanga impanuro. Sivyo? Karaza kwigisha abantu bariko baradukurikira. Umudada nyene. mugabo ntibari ntibyari vya filme umutipe yagumye amubwira ngo aramukeneye bavugane bavugana umudamu bwati none wewe ukeneye ko duhura dushobora kuja kwicara ahantu tukavugana ngo yangu urumva ngo mukabare si yagiro niki barona ibintu by'abahungu nango ntimuburutu defanda yene ambwira muhira mudema ati bija hose umuntu agumye kampamagara muhira ashobora kuba ashaka konge hewe ico yakoze niki wabo gambwiye ati nafashe ibwa mukate w'abantu bakuze ngero nagura karuja reve kamwe gatukura neza fresh ndagasiga fresh amaje nditegura fresh ndagenda shitse atangura kuzana vya bintu nyene bisanga vya bindi niyo mbiriye niko biri nivyo yashaka Nubiya rero narokowe nako ka system nakotse niko kankijije sino kare kuba kabaye mugana we yari yabishatse oya ntiyabishaka urumva none ni gute umuhungu umwe umuhungu ashobora kugukoresha wewe amukabikora ku ngufu oya ntibabikoze n'abakobwa rero baze barareka kutubeshera mukuri je ndaza umukobwa avuze afashe decision ati jewe navyo nkora umuhungu niwo bikora umukobwa ambwiye ati jewe naragiye kandi muri izi nzu ziwacu usanga ari igumbi mbere wanashima je ndakwereka acara mwereka abona maruje tijewe bramachi nacheni sokira mahora menshi n'umutekano ubu utabishatse umubwira jakoga umubwira ati jakoga oya ndiko navuga ari umuntu akubwira ati umubwira ati muri South Africa uzasanga kuri listari oya jewe ndi none erega uvuze abantu bafite amatimu ntidushika no kuri batanu niyo mpamvu n'izina ryanjye n'iryobura kandi ari reka ndabasomera iyo liste Okay. Abasine. Icyambere ni liste y'abantu indwi. Wa mbere ni Oya. Oya reka tubyihoze. Ariko ikibazo nshingira. Nakimwe soma. Ikibazo nshingira Sami kubera iki muri cinema uza gusanga yuko ari abantu benshi bavuga ati kubera iki abantu muri cinema usanga batubaka. Okay. Siko. Raba nka Sami arashaje vraiment. Ufise umugabo uri mu rugo. Jewe oya ntabwo ndi mu rugo umugabo ndo mu mama. Uri umumama nico gituma ari ngenda bivuga ati nakoze ikiganiro c'abasingle mad Cyakindi dusoye mu kanya ariko mbona benshi bavuga ati uratubariza igituma nizaye nama challenge zituma ubona neza yuko Melissa afise umwana yibanira n'umwana kandi life igenda neza iki niki ariko atigera yumvira ati ati Mr Sami naho yonyikoza gute ngo ashire mu rugo nivyo ukunda biva kuki Sami na Melissa ico kibazo muraza kukinyishura igituma mutubaka reka je nishura ikintu kibazo ca mbere igituma ca mbere kwanza akuba umusare ni kibazo kwera none ubu abantu bose batubakana bakinyi ba filme gusa ko tutagira no kumajana 2 mugabo twikubera ikikwereka ari twebwe okereka basi kubera turi muzwi ego muzwi ya igituma icambere kwanza tutubaka icambere kwanza biragorana ingene biragorana kugira ngo aturonke abantu badukunda urukundo nyakuri ego kuko benshi baza baturondera ko hiti benshi bakiyumvira ko dufite amafaranga bakavuga ati bajyana basani bafite amafaranga bakaza mugire wamaze kuza bagasanga ya mafaranga bari biyumviriye ko dufise bagasanga ntayo dufise baca batuvako ego yo ni icya kabiri kandi birabagora gutahura baragira jaro nk'ubu twebwe hari ukuntu twe tugira systeme iyo tugomba gushutinga turafata maison de passage tukamara imisi 4 cyangwa imisi 5 rero muri iyi misi 5 turi muri maison de passage two twakina filme biragora ingene batwizera hari ukuntu baca biplanta bakaba nka Vandame ya cinema ya Vandame na Alex yumvire ngo Vandame ubu ngo ari kumwe n'umugore wanje bariko barakora ibi nibi kandi ariko aramurokorera umugore aramedita mu mutwe nabo rero baca ba meditati muri maison de passage bariko barakora ibiki bariko barasambana kandi twe tuba turi gukaza ego cya cyizere kikagira gute kikagabanuka no kuvuga ngo turabura abantu batwizera bukuri niyo mpamvu bitugora ngene twubaka urukurumba turabura abantu nk'ubu par exemple je mfise umugabo mfise umugore nk'ubu je nkaba mfise umugore uyu twasohoye filme shasha uyu nk'ubu dufate akarero nk'ubu nimba twakinanye ari umugore wanje bisaba ko ndamupostinga ndamupublier ku mapage hayagize hose muri uyo mwanya nambaye umubiri
urumva uyu yabaye umugore wanje yego naje mbaye umugabo wiwe ndiko ndamugupibriya kandi ndiko ndamubipibriya nandika ko ari umugore wanje uwo mugore wanje rero w'ukuri agafuha ati kubera iki ari we ariko arapibriya kubera ko ariko arashe kumbe naje ndi muri business ivyo rero gufuha rero bigaca bizana ingaruka mbi je n'umugore tugaca tuhapana ko masansenike kubera iki wamushira kujya mukobwa wenyene kuri state kubera ko wamushira baje bigaca bituma jewe ntubaka kugira rero kandi je ni amahoro niyo mpamvu cyangira urukundo nkarushira pembeni ngakora kwanza akazi baradufuhira cyane gose kandi hari n'igihe dukora filme bigasaba ko tuyipromotinga tuvuga ngo uyu n'umugore wanje tukagira n'ibiganiro nka kujya kwa Kanyana kwa Neza kwa bande rero abantu turi kumwe bagaca bababwira abantu bo muri famille aho nawe urafise umugabo nta mugabo ufise kandi nibo abantu bo hanze nibo batuma abasheri bacu n'abagore ba ati yo naje waro abakobwa bishuma ngo umukobwa akundanye nko muri timu uyo Samara mucya ngo yo Sami ngo imisi yose kandi atamusi numwe ndigera ndabikora rero ivyo rero gacu usanga umukobwa par exemple agomba kintu gacu usanga uyo muhungu atangiye kumubwira ngo urazi bujya yuko ari n'abakinyi je nakinana nabo kubera abasheri babo bababujije barahari bababujije turahitamo ukinanye na Sami turahebana kandi ugasanga barabakubita $1 yego bamwe bagahitamwo guheba haro nabandi amasinema yanje bayahagarika hagati yumvire yatangiye gukina filme atararonka umusheri aramuronsa umusheri muri ya filme wa musheri yaciyaza kumubuza ya filme yanje ayihagarike urumva ingene bibabaza ibyo bintu urumva ingene bibabaza wa muntu nawe arahisemwo umusheri arahagarise yego ya filme yanje araje kumbwira ngo Sami nkinisha ivya nyuma ndabona ibintu ntibimeze neza je n'umusheri wanje tuguma dushwana urumva rero haro n'undi rero acavuga ati okay je kugira ni amahoro ivy'urugo ndabihevye reka nikorera akazi mbe ndi free nimba shootinga rege do shootinga tugatasa 3 saa 4 z'ijoro n'ubu dufate nka merezi yaje gukina atamatara twaronse amatara aje 18 wenyene kwanza wa mwanya yata acavuga ati reka nimba mwene inzu atwemere ko dukina reka dukine mpaka saa 4 naje nahe nakinye yego wa musheri wiwe aravuza ati ayo matunaje ya saa 4 muri mubiki urumva yafuhe telefone ana taha ariko aramustressa yego rero za stress kugira zihere ahisemo kwibera uko nyene kugira ngo abe free mu gukora akazi Melise nico gituma usanga abasineaste benshi babigeme mufise abana bamwe kandi ba papa babana ntibari muri industry bari out of industry ubwo siyo mpamvu bajya ba papa muvyarana batari muri industry hama mugiye muri industry mugaca musanga mwatandukanye cyane bon en fait nta byinshi ndabivuga koko byinshi Sami asa n'uwabivuze biragoye kutahura umuntu ari muri film umusineaste kumutahura utari muri byo ho biba bigoye kuko urumva akina filme bamuhaye sene ari mu gitanda umugabo ati basi umugore wanje bamuriye Sefina baba urumva ntibimagina yuko hari umukameraman uri kumwe nabandi babona yuko byose mwabikoze muri babiri mwifilmye mwihaye script mwikosoye tutu ntibazi ingorane n'uburuhe tubikuramo oya bo babona ati basi karabaye kandi umaze kuba umustar umenyekana n'umenyana n'abantu benshi uzotera ntambwe zibiri urana naka uzohora n'abapapa urana misore bagore abana yego urasohoza n'umugabo wawe ugiye mu rubanza yo naka ndakuze muri filme kanaka yo madamu rakina neza urampaye message nziza iki niki urahuye n'uwundi gutyo umugabo ati Sefini abose n'abahabara umugore wiwanje yego rero bigaca bituma umubano we n'umuntu muri kumwe utari kuramera neza none akwaboyo kwa muri stress n'umuntu adashobora kugutahura mu gihe uri mu kazi we abona yuko uri kuja mu bintu by'ubusambanya ariko wewe uri mu kazi none umva uwo mubano uzocorera he ni hahandi usanga haba separation gundozi nakutwe mu mama rero ikintu bita igitambo urakizi ego sacrifice ego
iyo uri umu artiste utegerezwa gusacrifier famille utegerezwa gusacrifier urukundo ego ibintu nk'ivyo ni ibintu nk'ivyo rero urumva ni ukuvuga mwaritanze muravuga ati twebwe Ego. vraiment Jesse impano yanje ntiyo kwicara pe ego kwe urumva ntabwo udashobora gutahura Ego. bica bigenda gute Ego. nuko bica bigenda ya Ego. séparation Ego. directement Ego. ibibaye ego No, reka mu izo kurangiza mpamvu tugende ku amenyesha cinema kurangiza. Septembre Desert Mm. Mr Sami kubera iki kwandika Septembre Desert so nukuvuga ngo iyi filme Septembre Desert ni inkuru nakiriye y'umufana yanterefonye arambwira ibintu biriko biramubako ego acambwira ati ndakwingize mu by'ukuri ino message jewe mfise jewe ijwi ryanje nirishika kure mugabo ijwi ryiwawe rirashika kure cyane ego uzogerageze oikine kugira ngo urokore ubuzima ego bw'abakobwa bakinoge cyamvuga ati reka ndabakorere Septembre Desert kandi rino zina riri ni zina riko rira ariko hari umusineaste w'umukobwa twigeze gutelefona uramwibuka ego yitwa Lina Movies yatubwiye ko filme yiwe yari kuyita Septembre Desert ubu ijya hariho filme yatubwiye Amanda Mengo hariho filme yari kwita Septembre Desert acara biheba ego kubera abonye oya yabihevye ngo umengo yabihevye bivanye n'izina yabonye ati iri zina kumbure rishobora riraremereye canke ndiko ndibaza ko atama confusion ashobora kuba ku bantu uno musi hari abasineaste twama tubona baje umwe yasohoye project yiwe uwundi agacaza ngo ngo yarayinyivye ikintu cya mbere kwanza yes kugira uyo muntu uyimwibe nuko kwanza sinzi nimba muvugana n'uyo muntu uko uravuga ntituvugana ego nta story wenzi ego nta nigina kimwe ntituvugana ni vya bindi bavuga ngo barara kubiri bisigura ngo je nayise Septembre Desert ego kurumva cyo nuko nayise kandi mu mafilme mu Burundi ndaba ni make kurumva kandi uyu mutwe wanje jewe mazi imyaka irenga 10 nandika ama story menshi cyane nkubonye ne story zose ndaba ubu basohora ndavuga ati iyi story igomba gusa nijya nakinye nini mugabo gusa je ndamwibe kureki forward shatse kumwiba sino kuyibuyo oya turafisa abahindi bakina filme nziza cyane turafisa abatanzania bakina filme nziza cyane twotora rero aba underground oya nicyo ukunda oya nicyo baho vraiment kwera kurum rero so kuvuga twebwe iyi no filme yanje nk'ubu ngaro filme yasohose je filme nakinye ndi mu Kirundo sinda nayisohora mperuka kujya mu Kirundo rabizi n'ivyisanganye ego filme nakinye yari ego narayishutinze ndayiheza kuyishutinga ndayimonta ndayiheza ndayibika byari hari indi cinema yasohose bakina kujya nyene bijya vy'iwanje urumva kujya nyene kuterke narayiravye ncavuga ati hey ati Mungu wangu we ibi bitu ni bitu gani ndayihebe ndavuga no sinzoyiheba nzoyisohora kunyene nukuvuga nk'uyo muntu sinovuga ngo yaranyivye kandi igihe nayishutinga tutari kumwe kandi igihe navyandika tutari kumwe nawe igihe yavyandika ntitwari kumwe ego urukurumva je nayikinye ndi mu Kirundo ndaza gusa ndayibika ndayistoka ego na n'umudemu witwa Ange ndayistoka nawe muri no minsi yasohoye filme nsanga inkuru 80% arico kimwe ego urukurumva mvuga ngo yaranyivye ndikijuju kandi ntigeze ndamubwira story yiwanje canke jewe sinigeze nkina muri yo filme yiwe kandi urumva nije natanguye kuyikina mugabo we yatanguye kwisohora abakinyi bakinye muri rya yiwe nta numwe yakinyi wawe oya kandi ari je natanguye kwisohora niwe yatanguye kwisohora mugabo nije natanguye kuyikina yatanguye kuyishutinga urumva ikindi naco kandi nk'ubu kwandika ati my ex kuri YouTube uraza kubona indirimbo zitwa my ex canke my darling canke my darling ubona indirimbo nyinshi zabasani bandirise my darling acakura umuhamagaro acakura umuhamagaro ikindi naco kandi message je nimvira mu Burundi nta muntu yo kwibisine mu wundi Burundi turacyari hasi cyane ego ariko Sami yavuze ati umuntu yamurondeye kandi kugira hanure Melise ndibaza neza yuko abizi ko cyane Septembre kuko n'igitsina abikindi naco none wabwo wamumbeshira none Septembre kwanza Septembre gisiguriki amasaha 72 none ko je nandise gusa amasaha 72 ivyo bindi navyo mutanguye kwimagina nibiki dufata iki none
turabe sinema none basi wewe baza yuko iyo 72 heures inyuma wowe nyuma yo kumva 72 ariho 24 heures ariho filme yitwa 24 heures ariho na filme yitwa 12 heures yego okay ugenda subireyo filme yitwa 72 heures ni nkuko ejo bundi arashaka gusura yes 48 heures yego inane mugabo 72 heures burya ari ikindi kintu nabonye ino cover ino zina ryakomye abakinyi benshi ba filme kuko bo bamenyereye amazina yabo ya yandi mazina yabo Karegeya yego Buname Mbyarira ucuma umwana episode 1 Kanyana Mbyarira ucuzanira umwana wanje arakuze episode 1 ito gitabwe wabo urumva ari titre ushobora kubona umwana nyina ushobora kubona ngo agatsiko mani aro mazina mani mugabo 72 heures kintu kwanza mu mutwe wawe uravyimwe ikindi naco ino 72 heures abantu babizi n'abashurashuzi mugabo aro abandi bana bakuze neza batazi 72 heures ivyari haro mama batazi 72 heures cyari cyo navyuze iyo cover yonyene jo bakinyi benshi ba filme baranyandiki kandi umuntu wa mbere je ndikundira Fanira Vine je ndamukunda sinjyaje Fanira Vine yaranyandikira arambwira ati brother ino cover yawe inaua ni nziza kandi niryo zina vraiment kweri tanga credit kwa icode ninde icode bamwita Kante graphic Kante ari hose yumve ko kandi ugerageje kuraba mu Burundi singomba kwishima mu Burundi singomba kwishima nije nahimbiye amakava mu Burundi kuko ubwa mbere bakora amakava uko bafata muri telefone no kurarira bafata udutelefone twadokoma bagafotora bagaca bashiramo ndabahindurira ndababwira ati muzamurakora amakava meza nange gukora amakava meza nabo barahinduka ubu zorabe filme ndundi yose bafuma babura image bakaronka image z'ivyondo mugabo kava bagakora kava nziza ico ni kintu nahinduye ubu rero no kuma image ndiko ndabakoma barabonye mu canzo muri iyi rero 72 heures image niyo izova image ya mbere mu gihugu nziza ego bwira kantu ubwira abakunzi ba cinema y'u Burundi kugira bagire energy yo kuvuga ati jewe reka turinde 72 heures samasigara cicara bro so ikintu ca mbere kwanza 72 heures ni film ya mbere nziza ego akandi kabijya abantu benshi badusavye ko twoshira munsi icyongereza sous-titrage ego muri no filme karimo ico ni ikintu ca mbere abantu basaba benshi cyane cya kabiri kandi acting barabizi acting yo nitworinda kuvuga story yo ni nziza cyane location ndabahaye umwanya bazokosora ivyo bashaka yaba ari location yaba ari imyambarire yaba ari ibiki byose bazokosore ni filme yadutwaye uburyo bwinshi ni filme kiri umukinyi wese yakinyemwo yaritanze aratanga ikiguzi cy'amaraso ni filme twakina saa 9 z'ijoro saa 10 z'ijoro tukajya sangapi ino filme yaraturuhije ndakurahiye ino filme 72 heures reka yitwe 72 heures nyene ayo masaha twarayakoreye vraiment ayo masaha ndababwiye ngo nimba hari umufana yaravye filme muri uno mwaka ino igiye kuba filme yiwe ya mbere yabonye ebana igomba imurangiriza umwaka kazotuma atangura umwaka ndabahaye Noel na Bonani umuntu azovuga ko ari mbi azoze ndamugabira rya lactis yanje iratangura gusohoka ryari rero kuwa gatatu urisoka buri munsi kandi rero nikindi abafana bambwiye ati wowe ikibazo cyawe Sami nitumenye umunsi usorera ko filme yego icyo kintu baragitakambye rero ni chaque mercredi 18h30 chaque mercredi turabaha nimba mwarakunze bukeye neza iyo ije gukubita hasi bukeye neza zakanyana za icyanzo cyonye n'abantu bararira abantu bazi erega abantu bazi ibintu vya filme barazi cyane barazi ego barayibona none wabonye mu boss wa Moria yarandise arashira kuri stati filme yonyene mu Burundi ndaba sisinzire ni cyanzo na filme yiwiyo urizo hano mu Burundi yemera filme ya mwene wabo kandi rero ujya mugabo aragayana nimo mubone ujya mugabo wa Moria nafa kwemera filme yariyo yose yize mu Burusiya arazi ibintu vya filme byari ivyo no mu Rusiya w'umurundi yego ariza kwemerera filme akavuga ngo vi
ucuvuga ati reka ntore ikintu manze nicare reka nywe ego ico gihe naciye nywa kugeza aho nasohoka kandi bakwacunguye n'akabere aguma acambwira ati none ya filme yaguma ambwira ati none ya filme nirasohoka arambwira ati izindi z'abarundi warafite ata ni filme z'abarundi urazizi filme z'abarundi barakina episode ya mbere ngo umugabo ngo arahagurutse aragiye kuvoma aragarutse ingodo iratakaye aramutoreye ingodo ngo tora ngo urakoze episode 1 5k ibyo mbijana urumva filme ingene imeze baramutumye kuvoma aragiye kuvoma aragarutse umuntu arataye ingodo wa muntu afise indobo aratoye ya ngodo ngo tora ingodo yawe ngo urakoze ama views ibihumbi ja kuri yo scene ucyumva ati ngo kurikirana episode ya kabiri gira gutya 5k views kiyumvira what domingo ariko aragenda kuvoma ni ndirimbo y'Imana ukabura izo views aho zivuye none aba bantu barafise eske ni filme canke ni gospel yagiye kuriri urumva agiye kuvoma undi nawe ngo ariruse pum baramugonze aruriye igiti arakorose pum ageze mu gisagara episode 1 duheze bandugu ndamuricara hasi mvemura ari umuntu yambwiye ati Sami zinazopendwa Sami ndagutinya mu kwandika icyanzo kwanza uyiravye ni filme iri yagutse irimo stories zishika kuri 4 ba bana batoshobora gukina we bakina vya bindi agiye kuvoma aragarusa aratoye ingodo sankeye ukimvira ati none ske iyi sinema nyabana mugabo kumva ariko arayiyagiza ngo sinema ni umefundisha nini nta message nimwe irimo ariko Sami mu kurangiza bibutse imbuga zawe zose usanzwe ushirako ibikorwa by'ubutandukanye so imbuga zanje rero jewe rero ndababwiza ukuntu ucanugurura TikTok ucanugura Instagram izo mbuga zibiri ntazo mfise nazo nkoresha ego umuntu wese uzobona ariko arayikoresha yitwa Mr Sami CJ wanje gusa vuba ngomba kubera muri no film nyerese Butandezera ngomba nogure TikTok ngere nogure na Instagram kugira nze ndabipostingako muri no mwanya nkoresha page nkoresha Facebook ego page wandika ko Mr Sami kandi Imana ishimwe ndakurikiranwa cyane mfise abantu barenga 200 ndafise na YouTube ya Mr Sami official kandi vraiment tureka inzigo dukwiza 200 kandi ndashima Imana tugoma dukwiza 200 muri Mr Sami mbura ababone amajana 4 na urumva ego nagira warabikwija ahubwo oya ngoma ndabikwiza urumva nanse kwanza nashatse ndabikwize ko nzino sinema Septandezeri narayishirako kuko Septandezeri zozikubita urumva ndashima kandi nawo no kuri Rukundo TV Burundi nawo nyene ngomba kuronka indi silver kuko ababizi barabizi nayitanguye kuri 0 ubigeze ku mano na 5 nawo nyene ngomba ndonka indi silver nukuvuga ngomba kuba papa bade ngomba kuvyara ibicarimwe rero izi zibiri ngomba ndazironkere ko silver rero ndabatuye abarundi mukunda filme nziza mudahubuka mutaraba kubera emotion kubera ari mwene wanyu kubera yakoze ikiganiro ariko ararira ngo aratesejwe muke muvuga ati reka turabe wa mufakazi mugenzi wacu urabavuze urabamaze oya navuze umufakazi nta mufakazi akina film bose abagabo baravanye oya twavyumvise oya nta mufakazi akora filme oya nauriyo nta mufakazi akora filme bose barafise abagabo nubwo batabana mu nzu baravanye kandi none ari kintu niyombera none ko bavanye bakamara imyaka 5 iyo myaka 5 yose ni bapomporana cyangwa bakoresha Septandezeri barapomporana reka sawa rero nukuvuga ngo rero mumbabarire sojewe umuntu angirira inzigo muri interview yimenye nasingi wiwe ntiyanzanye muri game nazo neza ngo ubwo ngo sinakuvumisha utanivumisha wapi ko utanifikisha sikufika rero ndababwiye ngo uno mwaka tugomba tuheze na Septandezeri mu mwaka uza Imana y'ubuzima tuzokora tugomba dukore ya Melise naho ataragira YouTube nawe narabonye arafise n'imbuga ziwe narazibonye iyo dusangiza kugira babandanye mu Samica namubaza akabazo kanyuma yego kandi gusa ntubishire nk'inziga oya amana banda bahamagaye nyene basha kunkurikirana abafana banje sinkoresha imbuga nyinshi cyane kuri Instagram ndiko
TikTok ndi mu TikTok yavoma ndakunda ga TikTok Ego. ndafise page Medishu official kuri Facebook sindagirirwa ubuntu canke sindabyumva neza gukora YouTube ndabasaba rero gukurikirana Medishu official kuri zo mbuga uri kumwe na Samazo bigufasha ntiyafashije na benshi mu kugura ama YouTube ndabizi kweri kabisa n'umunota umwe gusa namwikorako Ego. Sami iki kibazo ngomba ndakubaze nuko ariho ndakuronkeye ni ikibazo kiri mu basineaste aho usanga hariho amacakubiri muri abantu bari muri entertainment ya cinema ugasanga birabaye bamwe barabaye victime y'abandi bivanye nuko bakoranye nabandi. Par exemple wewe turakoranye ikiganiro wewe Sami tugaca dusaba ikiganiro wundi agaca avuga ati kubera ko mwakoranye na Sami nta kiganiro ndaba cyangwa ugasanga Sami arabuza akazi kubera ko yakoranye natwe ikiganiro ubivuga ko iki Sami ivyo bintu vyari bikwiye muri iyi industry canke bari bakwiye kuvyitwaramwo gute? Ikintu cya mbere bareka inzigo none twe ko twabaye karibu baraza muri industry ko twabwakiriye ko igihe bari underground bafise ababone zero igihe bamwe bari niyo bari bagishika mu gisagara bamwe bakidandaza amakarte simu bakidandaza amayinite rimika shije vuba bamwe bakidandaza amakarte simu abo bantu ko twabaye karibu turabazana muri game turabigisha ati kuri kamera bahagarara uko turambwira ati kamera imeze uko none ko twabaye karibu hamwe no munsi wo kubera ki batoha karibu bagenzi babo so hama ikintu kimwe ko vraiment kweri turabizi jane n'umuntu muri industry yaravuze ati nimba ari umuntu wa mbere nanka Sami ndakwanga kandi uyo muntu yaramufashije ndamuzana muri industry arambwira ati wewe kwanza kandi je umunsi je nzogira ishavu ndafise n'ama audio yabivuze yari yanyoye oji twari ngaha nyene yaborewe oji arabivuga byose aravuga n'umuntu ngo ari umuntu yamusavye ko yoja ku mufumu kugira aronke views kandi uyu muntu arasenga ngo yaramwegera aramugira ati nyere ku mufumu wawe nyere kuntu hari ku mufumu nzoguha amafaranga nuko aramuvuga niyo naciye menya kumbe baragenda kubafumu bakavuga ati izina rya Sami reka turifunge rega hano tutuviews ndonka sindaturonka kubera Sami ndaturonka ubwo kubera aba bakenyi batafunze Ego. naye bitasami wewe warafunze hari abarafuniki baramukoreye barugaye 100% barugaye mu kuvuga no tutuviews imba ndatubose kuri aba batugaye urumva badukinana baza kuraba aba ntibaba bakije kandi kuraba Sami Ego. Ego. So rero tureka amacakubiri ikindi nacyo tumenye wowe nimba urumenyesha makuru wowe nabwo urumenyesha makuru wa Sami urumenyesha makuru w'abakinyi bose ba filme akuna karorero sawa nimba urumenyesha makuru w'abakinyi bose urakinana urakora ibiganiro bose kandi mane ayo macakubiri kandi yavuga ayo macakubiri yari mu ihuriro no kwa Kukey niyo wumva batubwira ngo tukiri kwa Kukey atubwira ngo nihagire TV nimwe mu ikiganiro canke mu ihuriro nta muntu wo mu ihuriro yashobora kuza gukina iwacu twebwe basami cyarazira canke twebwe Kukey akatubwira ati nimwihende ngo muri ko munagenda kugira interview kuzi atari muri Buja TV gusa yiwe urumva ayo macakubiri yarahari mugabo twasanze mu nyuma bwari ububeshe rero tureka amacakubiri ukore tumenye aba nabamenyesha makuru aba mwe mujejwe mwe muko passport icyo ndabankira namwebwe nubwo muri abagenzi aho mukazijyaho na wa muntu yakwimakazi ubuheze ngo kubera ko twakoranye muhanure none ubu narakaroze yarakanyije Burundi Burundu gushika n'ubu yarakanyimye Burundu naravyikuyemo ndavuga ati none sasa mbona ne kurize kitu kimoja Juma yakazi ako kazi kawe siko kambeshejeho egome karami kijumbu cy'umwana niyo mpamvu twashinze ama YouTube yiwacu twanisa ku kagayo nyine batugaya twavuga ati tutababonye nitwo cyane mugabo turavuga okay histoire nari gukini wawe reka ndakini wanje ndaronka ku $10 basi na screen Aisha Sami ndagushimira cyane twakoranye neza big time thank you so much Melise asante
Asante Mary Shu Yeah. unasigaye asaba amafaranga. Melize namubonye muri rya filme yaheruka guca muri Morio. Ego. Ni rya mbere ndakubonye amasuko yandi. Muga muri Heartbeat turateye ubwoba. Mubona gute no? Uri umumama w'umunyakibi pe. Umugore abona ko mu buzima Gusa urabona look kari Niki kwereka yuko ari umwana munyiza agomba kugurira agakwavu ka 50. Ego. N'ubugari. N'ubugari. hezagira abantu ubwo niyumvira Yeah. none nimubona iyi look ya Melize mwe basore Turayibona. oya nta musore abasore bo nta rukundo bagira Turayibona. Thank you so much. Murabe Septandezere muri Mercredi. Hasta la vista. Dushimira abadukurikiranye asante. Ukeneye umupa